Nuko rero turagarutse dutangura icese kino kiganiro cacu ca Bisport cyo kuri uno munsi ariko gitangure neza na neza nkuko twama tubigenza mbanza kuramutsa mugenzanje za kubana muri kino kiganiro ndanamubaza uko yaraye Alonzo ndakuramukije cyane mwaramutse cyane gose yive umeze neza je ndameze neza imana ni inkuru ni ibyo gushima Uwiteka ku munsi weje twari hano badutandukana gatoyi nyuma y'ikiganiro nuko rero navuye nirwa neza hama mani nanabikora na twisanze turamutse neza hama turarondera uburyo bwo gushika hano mani nanabidufasha turashika hano ibintu bigenda neza rero muri rusangi imana yadukoreye neza ni nayo mpamvu amashimwe arayayo jimire cyane gose ariko ndakuramutse nawe ndamutse nabagiye batandukanye bagiye bariko baratwumviriza bari mu mihingi gitandukanye abari mu gisagara cya Bujumbura bari hirya no hino mu micungararo abari mu kiyaya cyimbo cyose aho dushika kuri 87 n'ibice bitandatu abariko baradukurikirana baciye kuri YouTube uvuze mu kiyaya cyimbo harimo mu Rumonge harimo no mu Rumonge ni burya rega hari n'igice kinini ya cyane gose mu Rumonge batwumviriza kuri uno murongo 87 n'ibice bitandatu ngaha hafi za Magara ku Magara niko bahita za Magara ku Magara nagiye hatandukanye ahaza Muzinda baradukurikirana naho nyene kiyaya cyimbo za Musenyi hariya hose ikiyaya cyimbo Gihanga hose ni mu kiyaya cyimbo Gihanga muri village ya mbere gushika ku ya nyuma yego bari abo baratwumva cyane Cibitoki cya Rugombo hariya za Mugwi za Mugina za Mabayi bama batubwiye uko bariko baradukurikirana za Bukinanyana za Rugombo Mugasenyi Mugasenyi siho i Buganda isoko Mugasenyi ri Buganda nivyo hose rero aho dushika kuri 87 n'ibice bitandatu tubahe bwakeye tubahani ikaze muri kino kiganiro cyacu kuno munsi wa kabiri genekerezo ni rya 19 kwezi kwa 12 rero murumva yuko turiko turagana musozo w'umwaka ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 ko turasigaje iminsi iri munsi iminsi 6 kugira duhimbaze Noel nivyo hanyuma harasigaye iminsi iri munsi ya 15 kugira ngo duhimbaze umwaka mushasha kuri Alonzo ibintu biba byarakozwe abari byinshi cyane imana yacu irakomeye mu mwaka bisubiza inyuma birabe ni byinshi cyane je ndibuka hari itariki 2 z'ukwezi kwa mbere twari ko turakora kino kiganiro niyo twatanguye gukora turi batatu muri Bisport itariki 2 niyo official nta urigera tubu donc twagomye turi batatu muri ino team ya Bisport haba mu kazi no gushima Imana urazi yuko donc tubishimira Imana bimeze neza nakugiye kurangira dufadikanije ikiduhuza atari n'ikindi atari gutanga amakuru abantu baba bipfuza siko cyane gose nibaza yuko tubishimira Imana sinibaza ko ari bibazo twagize dufatiye ngaha muri Bisport nta bibazo kabisa utundi natwo tudu challenge nyene duto nutwo natwo nitwobura natwo si tunini ntabwo ari tunini uwombaza na kamwe noba nibuka ntako nibuka ndakurahi hamwe nyene iyo pourcentage nyene y'ututagenda neza itabura ahubwo umuntu ashobora no kwibuka ibintu byinshi byagenze neza muri uno mwaka ni byinshi cyane umuntu ashobora kwibuka byinshi
vyagenze neza amakuru y'inkino umuntu aba yaravuze burya nuko tugira imana twikorera n'ivyo dukunda urabona mu mwaka haba harabaye utuntu twinshi turyoshe ubwo itariki 19 nk'uno munsi twari ngaha tuvuga ko finale igikombe c'isi yarayigenze Argentine yarayigitwaye siko vyari bimeze abantu bose bavuga bati finally Messi aragitwaye pour la première fois mu bikombe bitanu yaheruka kwitabira none abantu baza barahebuye ku kimyaka yarafise ubushobozi sigafise bwo gukinira ko ico gihe ntabwo bwari kirenga ku buryo uvuga ngo nico gihe ciza cyo kugitwara benshi bari barakalifiye ku ico gikombe kiza caramucitse ari nayo mpamvu uri kurara nko ku munsi wejo nta muntu yashobora kuyobegwako ijya tariki huriranye n'umwaka uheze Argentine twaye igikombe c'isi siko bimeze niko bimeze noneho ukaza hagati muri saison turibuka amamatch menshi yagiye aba meza City twari igikombe ca Champions League Haaland yigaragaza yavuzwe cyane muri uno mwaka nibaza ko ari nawo mukinyi kuva 2023 itangura niwo mukinyi byukuri nta umukurikira mu bavuzwe mu bagize ico bashikako kinini cyane haba harabaye ibintu byinshi cyane byinshi pe harabaye ibintu byinshi twungutse abagenzi benshi inshuti nyinshi cyane uribuka twe nawe na Kiki twakunze gutembera hano nkariya kuri Mercato twahakuye inshuti nyinshi ahantu hatandukanye ntawo bivuga ngo abimare ni byinshi kiretse baguhaye umwaka nk'uwo byamaze ni byinshi cyane gose muri uno mwaka muri Premier League twabonye Vitali garuka iritwara neza twabonye Interstar ihakazi umukenyezi ku nshuro ya mbere bikozwe muri Premier League twabonye Interstar mu ijoro riheze yarayimusezerera reka tuce duheraho nyene reka duheraho nyene ndakunda umuntu yitwa Adrien Alonso nta munsi n'umwe dutangwa Bisport ataduhezagiye cyane gose ari mu bantu baduhezagiye bakadusabira imigisha ati nukuri genda mukore kandi mugira akazi keza mukore ivyiza uwo rero ndamushimiye tunamuramutsa hari ngaho onye kumutakura n'umuryango we wose tubifurize kubandanya baroranirwa ndetse n'imigisha myinshi cyane gose kuri Mutama Adrien n'umuryango wiwe nuko reka ndabunze na Chicharito mbona ariko aradukurikirana Chicharito uramubona n'abandi bantu bose bagenda badukurikirana mu mihingo itandukanye y'u Burundi nk'uko wabivuze kandamutse abafana ba Arsenal bari muri groupe ya ari igize team fans club ya Arsenal Alonso bafise urubanza nk'uko tumaze iminsi tubivuga ku munsi wa gatandatu ariko barabandanya kurarika bati runo rubanza ntitugomba ko ruba hariho umufana wa Arsenal atarumenye canke ngo yasigaye inyuma atifadikanije n'abandi kuko n'umwaka ugiye kurangira bazaba bigina n'abahura basangira rero ico bahuriyeko banahuriyeko nukuba barafadikanije gukunda Arsenal muri uno mwaka Arsenal mu mwaka wa 2022-2023 utojije nabi kuvyereka umusaruro cyane gose donc ahigeza yaranezereje abakunzi bayo hari bihirimwo itari herutse kubamwo ashima igiye kuba imyaka 2 rero Arsenal iriko yitwara neza muri rusange urumva rero abafana ba Arsenal gukorana ngo bahure biginane basangire ni ikintu kiri logique ya Alonso kirafise ifatiro cyane gose niyo mpamvu banavuga bati oya ntihagire umuntu n'umwe asigara inyuma ntihagire umuntu n'umwe asigara inyuma kabisa je nibaza yuko bomurondera barondere Isa kabisa nibaza ko bomurondera kandi biroroshe cyane ahubwo nyene
reka ngira ico ndanabafashije reka ngira ico ndababafashije abashaka kurondera Isa ngo bazokwitaba urwo rubanza niba murabe kuri nimero 79 90 ubusa rimwe 17 79 90 ubusa rimwe 17 iyo ni nimero ya WhatsApp ya Isa 79 90 01 17 okay bamurondere kabisa si ku munsi wa gatandatu rubanza urubanza ni itariki 23 23 samedi hazoba hari n'urukino Arsenal izobiramutse itsinda Liverpool Anfield ikibanza ni kwa Gerard ikibanza ni kwa Gerard nukuvuga izi nimero ndabaheza Isa bose aca bibabwira aho mukinindo kwa Gerard ni ama detail gusa Isa nari bagiye kumubaza iki yaheruka ngaha kubera iki nimba bamaze kuba begiranya batari bake kubera iki batari kubanza gutegura kamacha amikare nko mu gatondo nka saa 3 saa 4 bakarabaho bohurira bakagipanga neza bakarabaho bohurira bakagira gasport basi nibwo batogira match bakagira basaka marche gatoyi kugira ngo habe hako kamuvuma nyene n'abantu babonye mu makartier cyangwa ibarabara vuga ati bagiye abantu ko biri kose hari ico bahuriye ko na Arsenal bambaye amajezi ya Arsenal bamwe ba Manchester je ko nababonye hari mwijaga n'abantu babonye gusa uhita ubonanye barigaragaza bagira imyimenyerezo mu mamayo yabo ya Manchester United barigaragaza kandi ngo bariko bakina na Chelsea nye nabo namwe n'amajezi ya Chelsea men je nabibonye ndiko ndarengana hari ryari ejo donc biba bimeze neza n'umuntu atababazi aravuga ati shaka ko biri kose bajya abantu hari ico bahuriye ko na Arsenal hari isano bafitanye novuga na Arsenal kandi umuntu arashobora no kubarongera nakajya kabegira kababaza ati burya ko mbona ndababona mu myambaro mugira gasporo ariko mwambaye ibisa haraho muhuriye na Arsenal mwebwe ukasanga arabamenyeyeho rero ngira ngo Isa nibwo batagateguriye cyangwa batakiyumvira no mwaka mu mwaka uza bakiyumvira ako kantu baze bakiyumvira karafasha Alonso reka dutangurane nino nkuru ivugwa mu mugwi wa Interstar umugwi udasanzwe umugwi buri mukunzi w'umupira ndavuga neza umukunzi w'umupira w'amaguru waba ukunda Interstar utayikunda muga uba wipfuza ko Interstar umunsi umwe twoyibona yagarutse mu kibanza yategerezwa kuba irimo Iki ni ekipe yatumenyereje gutwara ibikombe ni ekipe y'amateka ni ekipe yakomeye kuva kera ku mugoroba wejo batubwiye inkuru yuko basezereye umumenyereza Belize basezereye Belize ariko baca baha akazi umuntu mushasha yitwa Michel Tuabonye iyo nayo ni inkuru bamenyesheje uno munsi ararenganijwe canke Belize umusaruro nyene ndoyivote je nibaza yuko kumusezerera bafatiye ku musaruro ahubwo nibaza yuko ikintu nyamukuru bafatiye ko coba ari kijanye n'umwanya kumbura atakironkera Interstar bikwiriye kuko ugiye kuraba Yves Belize kuva aronsa akazi muri Interstar kuva bamugenye no vuga muri ano mabanga yo kumenyereza Interstar ugiye kuraba inkino yoba yaradirigije surtout muri izi zanyo donc wanashima uretse dufate novuga mu kiringo cyose yarahamaze ugiye kuraba novuga match yahagarakiye uraza gusanga yuko ari nizo nkeyi gusumba novuga izo Interstar novuga itamubonye urumva zoba ari zo nkeyi gusumba izo Interstar itari mufise urumva ivyo navyo urumva ni ibintu bice bihurirana novuga n'umusaruro muke wa Interstar none ivyo biri mu bitegezwa gutuma umusaruro muke no batari ivyo byonyene umuntu yovuga muri Interstar bice bihurirana n'umusaruro muke wa Interstar
Interstar ko biri kose bicaye hasi bararaba baravuga ati ko biri kose uno musaruro uri kuva kumbure kukungwene tutaronse umumenyereza twari twizeye mu gihe tumukeneye rero uraza kubona yuko solution y'ico kibazo yari yo kuca novuga bamusubiriza ariko ugiye kuraba ukacugaruka naho handi ku rundi ruhande yivu ukabona ukaraba match Belize yoba yarahagariye Interstar umusaruro si mubi igihe yari kuri bench ya nico kibazo naringiye gukurikiza nagomba ndakubaze nti nk'umukenyezi wa mbere twari tubonye ayoboye umukuru muri Primus League adusigiye ishusho nyabaki adusigiye icigwa nyabaki umukenyezi birashoboka muri Premier Division nk'umumenyereza cyane gose umukenyezi ubundi nyango byaye binabaye ijyambere ku isi nivyo muri Premier Division uko biri kose byari binabaye n'ivyambere ko twaragiye hirya no hino nubwo mu mahiganwa aho twageze nta mukenyezi twabonye novuga mu cicaro ca mbere nk'umumenyereza mukuru wa equipe rero ugiye kuraba nkuko wari ubivuze ego koko umukenyezi birashoboka mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru nikimenyamenya Yves akishikira no mabanga ngira ngo ni kibazo cyamugarutse ko kenshi akakibazwa kenshi ati koko uyumva gute urumva nyene yuko ugiye kubuhangana nuvuga utaweza kweli kubuhangana n'ibibazo biri novuga muri ugiye guhangana n'ibibazo biri muri kano kazi nk'umufasoni noneho nikindi naco yaragiye kumenyereza ikipe igomba no kwikura mu bibazo kwikura no mu bibazo nkuko yagiye aratanga inyishu ati nta kidashoboka muri kino gihe tugezemwo ivyo abakenyezi dushoboye natwe ni vyinshi risifi yuko duhaguruka rero muri uku guhaguruka buri mukenyezi wese abatumiriwe guhagararira agateka k'umukenyezi ndetse no kwigaragaza mu kibano yuko umukenyezi ashoboye iyo umukenyezi akoze ikintu abantu benshi batazika ko ashoboye aba aserukiye abantu benshi cyane gose none se umukenyezi gusa Alonzo ejo wewe niwe hagarara mu mahanga mu makungu ugakora ikintu abantu bataziga ko umurundi yokora uzoba wugururiye imiryango abarundi bagenzawe benshi cyane kuko nta muntu azosubira kuduta ku murundi muri iyo domaine siko nivyo kuko hariya ni wabona ikintu citiriga umuntu kana reka ndagwa akarorero tuvuze umupira igihugu ca mbere tubona ni cyane tuvuze umupira urabona aho wavuye Ubwongereza oya ariko no tuvuze umupira abantu benshi bumva Brazil nivyo bumva Brazil mugabo oya tuvuze amamuko tubona Ubwongereza voilà tuvuze amamuko tubona muga tuvuze umupira muri talent muri talent tuvuze ikintu cyata muri talent tubona Brazil iryo jambo nawe ubona ari warihuriye na kwa kundi bakubwira ngo Pele n'umwami w'umupira nawe ubona biba bihuriye no kuvuga Pele hajya Pele ntugire ngo niwe mukinyi w'igitangaza mu buryo bwo gukina umuraba yabayeho mu nyuma ari abantu wovuga uti baramurushije muga ico Pele yubahigwa nico abantu bamugumiriza muri mukantuze nyaka ku ntebe ya wenyene y'inganzo ni kubera ko Alonzo kera uraho uyu mupira wagiye wevoli wa bukebuke umupira kera wari umupira ukinwa mu buryo novuga ngo bubayabaye ubu umupira wamaze kuba science abantu baragenda
bakiga ibintu bishasha bakazana ibintu bishasha bigafasha umupira. Pele hari igihe abakinyi basa nuko umengo bari kuri standard imwe. Niwe mukinyi yabayeho azana akantu gashasha kerekana ko by'ukuri mu mupira harashobora kubaho umuntu asumbye abandi, ashobora kugira icenga, umukinyi ashobora gutsinda by'ibitangaza, akagira difference, agatsinda ibitsindo bitatu, agahesha igikombe c'isi igihugu ciwe, donc akora iyo difference. Donc niwe mukinyi wa mbere yabayeho ashobora gukora ikintu cha difference cyuko umukinyi ubona uti yamara uyu abakinyi ni beza bariho muga uyatandukanye n'abandi. Niwe wa mbere yabayeho. En terme de talent, en terme ya evolution ya football haragiye haba abandi benshi. Buryo ni waraba image za Pele uburyo yakina niki mugabo ntugire ngo hariya yari afise impano kurusha nk'iya Ronaldinho ugiye kukwibaza kuri ku mpano yonyene. Ariko kubera ko we yabayeho kare ibyo bintu abigaragaza kare yaramutanguriye. Umva uyo Ronaldinho nawe nubwo yoza akora ibitangaza vya gute biraza tukavuga ati akahari akantu kinyongera mugabo abantu baba bazi yuko siryo ryambere babonye igitangaza mu mupira. Kuko no muri iyo myaka yiwe ntiyari wenyene. Bavuga ati Ronaldinho arahari mugabo asanzeho ba Zidane, asanzeho bagenzi bene wabo b'abanyabrazil nka ba Ronaldo. Ivyo byose ugasanga bije mu gico gihe ca Pele. Na football ntiyabwe evoluer, abakinya aba defense nabwo baba arabahinga cyane mugabo niyo yari niveau ya football nawe acaza yirengera. Uro muri kino gihe Alonso urashobora kuraba abakinyo kavuga uti uyu mukinyi no mukinya afise impano, ubu bwiza bwiwe bumeze ukuntu ku mugabo akaboko ka Guardiola ukumva bakakobwa ati naka bakakubwira hariyo Iniesta, hariyo Xavi mugabo hariho na La Masia. Ukumva ati hariho Messi, hariyo La Masia yaciye muri La Masia. Donc impano y'igitangaza tarayigaragara muri kino gihe ntabwo ari igitangaza kubera za La Masia ziriho. Uko zabikoze kuri ba Messi n'ubura harava yakana kakitwa Lamine Yamal ukavuga ati none no La Masia irema mu buryo bumeze gute. Donc nivyo harabaho abambere cyane. No ibibe byose rero twari tubikuye kuri inde kuri Belize harabaye habayeho no bumwe arasezerewe. Muga nta gitangaza ndi bwumve Alonso no yindi equipe yo muri Premier Division muhaya akazi ko yamaze kubigaragaza. Cyangwa ukaza wumva hari uwundi mukenyezi bizeye bakagira umumenyereza bizeye kuko yarabugororiye iyo miryango. Noneho kuva wanashima ageze kuri ino ntambwe yarakanuriye benshi. Ubu unyuraza kubona yuko abigeme benshi bariko barahurumbira no vuga ivyo kumenyereza, bariko barabijamwo ku byinshi biga no vuga inyigisho zitandukanye zo guca ya lisanse. Nibwo bwa mbere twabonye no vuga ku njuro ya mbere abigeme bagera kuri babiri yaba no vuga muri association ya football yo muri commune Nahangwa ndetse no muri commune ya Mukaza. Tubona no vuga bigeme batangura no vuga nabo nyene inyigisho kubera iki kubera babonye yuko birashoboka bwa bundi birashoboka. Alonso si kuba kenyeze gusa umwuga wo kumenyeza n'umwuga ugoye muri football ugiye kuraba ibice bigize football nibaza ko atakazi kagoye kurusha coaching. Urabyeme cyane gose kuko nakazi gasaba donc nakazi kaba karimwo pressure nyinshi rero utashoboye kujera iyo pressure niwibaze ngo kamaramwo n'imisi. Reka ndaguha akarorero ejo niyo twamye tubivuga. FC Barcelona hari match domina kuri possession ya 60 kuri muri iyi Barca yo muri no Barca yo muri no misi hari match barenga badakrenga occasion zirenga 10 canke zitanu zigaragara ugira ngo bihushwa na Xavi.
Lewandowski nye bahusha biriya bitsindo, Ferran Torres agahusha biriya bitsindo, N'uwitwa- Joao Felix ariko bugaca Rafinha ntituvuge bamwe babihushije tukavuga kuvuga umumenyereza mumenyereza ngo vyamunaniye byamunaniye siryo jambo riba riri ngaha ahagiye atandukanye ma commentaire ati Javi byamunaniye nagende ariko vy'ukuri uri kuraraba akazi kiwe nk'umumenyereza hari ico abatakoze ko biri kose aba yagerageje gutanga kuko umumenyereza no gukinisha ekipe kuyikinisha no kuyishiraho ubwo buryo bw'uko itegerezwa kubikina neza kurusha uwo bariko barabikinana urumva umu adversaire umu adversaire umukumurusha ntibiba bihagije gusa kumurusha ifo créer les occasions ivyo byose no buryo umumenyereza shiriraho abakinyi bari mu kibuga ariko biba bigamije iki kurondera igitsindo nivyo Alonso kuva ku myaka 20 kuduga umumenyereza ntabakicigisha ukuntu batsinda igitsindo ntibibaho ntibibaho ntibinagoye umumenyereza muri bariya aba professionnel ngo ukina ligue mu vyajejwa kukubwira ngo uraza kugitsinda uko ntibirimwo wewe waguha intumbero y'urugo gukina wewe abashiriraho ibintu mukina bishobora kubashikana ku buryo muhura n'igori n'ingoga mukagishirayo uri kuraraba uburyo Barcelona bahusha kabisa bariya n'amakosa y'abakinyi nuko nyene umusaruro uza niko bimeze niko bizokwama abakinyi iyo badatanze umusaruro bibazwa nde umumenyereza ma commentaire witwa Emmanuel Habimana ariko dukurikirana ari mu Rwanda tumuramutse cyane yavuze ati mwaramutse nje ndi umunyarwanda tibayanishwa nibiki munsubiremo mwakabyaramwe ngo ibihayanishwa nibiki bebo ni kwamamaza bo nibijya twamamaza ni kwamamaza bo bavyita kwamamaza n'ama publicité muri rusange publicity ibihayanishwa no kuvuga ivyo twebwe turiko turiko reka ndamusiguriye guhaya sinzi ko wewe wakizi guhaya no kuvuga gutera amashurwe gutanga ishusho nziza y'ikintu guhaya no kuvuga gutanga ishusho nziza y'ikintu urumva rero iyo wamamaza muku impamvu nirengagije iyo terme yawe ngo gutera amashurwe sinzi ko abanyarwanda nabo ariko babivuga ushobora kuvuga gutera amashurwe nawe akakubaza ati gutera amashurwe naco ni gusa nabicishije mu kwamamaza ndazi cyo bobo niko babivuga kwamamaza nivyo kwamamaza gutanga ishusho nziza y'ikintu kugira ngo gihurumbigwe citabigwe ubwo nyene nivyo naje yari gihe mura numva nk'akantu nko mu rurimi rwabo mu Kinyarwanda ariko naje nkipfuza kumenya ako kantu ico kavuze kera nahora numva ngo ubanza ubanza bitagiye kuro aho babavuze gute ubanza no kuvuga ngira ngo kumbure ntibigiye kuro sinzi ko ari kumbure direct muga ningira ngo ni nkako nuko nakukurikije bitagiye kuro hari nge nibo ya medivuga ubanza ngo kunda urayibona urayizi yariko yibaza ibintu byinshi ati ahubwo ivyo byose ngira ngo ndagukura ubanza amaterme aratandukana nyene kubera ururimi rusana nka rumwe mugasira umwe ijana ku ijana turamutse bariko baradukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane kandi ntibagira ikibazo aho badasobanukiwe ivyo tuba turiko turayaga baze batubaze twigishanye witwa Hakuzimana Sherina Martin nawe ari mu Rwanda avuga ati ndiko ndabakurikirana cyane ndi mu Rwanda ndi muri Akagera National Park ati ndumufana wa Vitaro afana Vitaro Vitaro yanjye
yanjye afana Vitaro nayo yaramamaye cyane vuba cyane gose baraja muri Mapinduzi Cup igana ryo ngaho onye rigiye kubera reka tumubwiye turakoze wakabyara we wakabyara we ako kantu urakumva wakabyara we Mapinduzi Cup rero izobera Zanzibar kuva igenekerezo rya 28 Vitari rimwo na APR umengo yaratumiwe na APR nivyo na APR na Simba na Yanga ni gikombe umengo gikunda kubera hariya Zanzibar Zanzibar nuko nabagiye batandukanye nabonye uwitwa Alfred Tuizera ari ibuvira hariya kuri Salon de Coiffure FC Barcelona yavuze ko yitwa Mwarabu Coiffure Kongo Uvira muga yakoresheje urubuga rwa Alfred Tuyizere nawe tumuramutse cyane nabagiye batandukanye ba 13 Oscar ba Mugwaneza Eric ba Dukundane Ferdinand yadusabye amakuru ya Real Madrid turaza gushikayo ndabona ni benshi cyane gose witwa David ndayikengurukiye nawe yagize icyatu yagira cyane mu kuturamutsa nuko nabagiye batandukanye twariko turayabira hamwe rero kuri Belize ninazwe Yves muri rusangi kipe ya Interstar yitandukanyije nayo nako nawe ku mpamvu z'uko kumbure no vuga umwanya utakimubera mwinshi cyane wo gukurikirana ibikorwa by'umugwi wa Interstar igico cyo nikigaragara ahandi ho kijanye n'umusaruro sinibaza yuko bomushinja umusaruro muki uretse yuko muri kuno kutagaragara mu bikorwa umwanya munini ya cyane gose bya Interstar naho nyene byakoze ko equipe ya Interstar no vuga mu musaruro ariko ugiye kuraba ni Interstar byanabaye na ngombwa yuko bahita bamusubiriza hakiri kare cyane bahise rero bamusubiza no witwa Michel Tuhabonye yigeze kubamenyereza ino equipe mu mwaka wahera niwe yari yatanguranye n'ino equipe saison ya 2022-2023 2022-2023 Michel Tuhabonye niwe yari yatanguranye n'ino equipe muri Interstar ariko bivanye na wenyine umusaruro muke bahavuye no vuga na wenyine bamusezerera ariko uraza kubona yuko byabaye ngombwa yuko basubira kumwiyumvira kanatsinda je nabonye yuko Interstar bagize icyumviro ciza kuko bazanye umumenyereza Yves bakimusezerera ntihaciye kabiri nako canke umuntu avuga mu nyuma zaho yahavuye agomwa na ekipe ya Bumamuru ekipe ya Bumamuru yoyo ino saison iheze yari yatwaye igikombe cha Primus League Burundi urumva kugeza ngaho biragaragara neza yuko uko biri kose uno menyeza Michel Tuhabonye nibwo atageze ibihe byiza muri Interstar ariko Rofetke yari yiyumviriye canke Rofetke yovuga yari agomwe na equipe ya Bumamuru urumva ko are kandika ari kintu kanaka Bumamuru yamubonye ko hari Interstar bawati ko bikose turafitaniye no vuga ubucuti no menyereza nibwo biruko reka dusubire kumburira vuga tumwegere turabe yuko yoyo dukundira kaza no vuga ko gukorera mu ngata Belize n'inaha hambavu y'ivyo yaramaze imisi ashomereye inyuma yaho yari yasubiriye Joseph Bipfubusa voilà muri Bumamuru hanyuma nawe aza gusubirirwa nande yaje gusubiriza muri Mutombora na Mutombora yamaze imisi rero atakaza afise ubu rero yaronsa akazi muri Interstar afise akazi kadasanzwe ko kuza gutanga ivyo Interstar ikeneye
na cyane cyane muri objectif za zuno mwaka irakeneye kurangiza mu kibanza ciza je urazi ikintu mbona Interstar ikeneye Alonso Interstar irakeneye kugira deuxième partie ya championnat nziza itanga icizere ifise naho ihera aho mu mwaka uza boza bafise na objectif nshasha paraporo rero yaho bari je ndabona Interstar yo haranira kuheza kuva mu kibanza ca gatanu gushika mu kibanza c'indwi pourquoi pas batonaza no muri Big Four biracashoboka ko match 15 ni nyinshi match 15 ni nyinshi isifi gusa ko bajya bari aho muri ivyo bibanza baheje muri ivyo bibanza bakora amakosa bakakubisukaza ukabyinjiramo kuko bari batanguye sezo batwereka ko bona bishobora ko bishikako Interstar bari batanguye sezo batwereka yuko gushika ubu calendrier y'igice cya kabiri cya championnat ntirasohoka ntirasohoka no kuvuga ubu agize amahirwe yuko bashobora gushika agategura umugwi mu arafise nk'isomene zibiri ya Alonso mu arafise isomene zibiri zo kumenyera umugwi asanzeho akawutegura akaraba hazohera mu gice cya kabiri cya championnat narijya novuga utari mushasha novuga iwiwe atari umugwi mushasha iyo pressure arayimenyereye muri Interstar ni equipe aziyemeye ako kazi ibyo byose kandi uko biri kose iyi retour novuga kuri we kugaruka muri Interstar nibaza neza yuko kuri we ari akaryo keza ko kuza gukora cyangwa kuza novuga kugira ibisumbirije novuga ivyo yari yarakoze novuga mu ubwa mbere kugira ngo yandikishe histoire yindi itandukanye novuga niyo yarasanzwe afise muri Interstar cyane kugira ngo banamusezerere ko yuko hari bitari byagenze neza nakaryo keza rero kuri we novuga ko kugerageza yandi mahigwe kandi birashoboka kuko iyo experience yoyo novuga yo yakuye muri Bumamuru canke no muri Interstar ndetse nandi yagiye aramenyereza nibaza yuko iri kuragenda yiyongera dusome novuga iciyumviro cyo witwa Fiston ngaho mu Kamenge mwe mu bakunzi bacu akunda kuba aterera cyane gose yavuze ati je ndabona Interstar yari yatevye kuko Belize donc yari yatevye novuga gusezera Belize ati kuko Belize ntiyari stable ibihe equipe yari mukeneyeko ntiyabonekanye ati rero nka equipe ifise objectif ntiyobana n'umukoca akora uko hanyuma Belize afasha akazi arakwiye kuba stable kuko umukoca umuvyeyi rero umuvyeyi yakwiye kwama ari hafi y'abana kugira abaha intumbero cyumviro ciza ni cyumviro ciza reka tuve kuri iyo nkuru ya Belize Alonso na Interstar twipfiza amahirwe masha umumenyeza mushasha wa Interstar ariwe Michel Tuhabonye tugende kuri conference de presse iriko iraba hariya mu nyubakwa zishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi nyakubahwa rero Muyenge Alexandre canke Man Alex arongo ishiramwe ry'umupira w'amaguru ariko atanga ikiganiro ku banyamakuru kuba ndetse n'abanyamakuru ku vyaranze umwaka mu mupira w'amaguru hano iwacu. Ikintu kimwe maze kumenya mu byo yashoboye kugaruka ko Alonso harimo ikivuga ko mu byo bagiye gukosora muri Primus League FFB igiye gutunganya gushasha uburyo yahori hereza bambe uburyo no kuvuga FFB mu bisanzwe niyo igurira amamayo amaklebe yose ya Premier Division irabagurira ikabaha imyambaro ico rero bagiye imyambaro ibiri ko n'amalogo ya FFB n'amalogo ya FFB ndetse na logo no vuga yo mufatanya bikorwa arico kiyeri yego Primus League abari ko no vuga ngaha ku ruhande no vuga nuze y'ikiyeri umufuniko w'ikiyeri
ivyo rero bagiye kubihindura ahubwo bagiye guha uburyo imigwi ngo aba ariyo izohora ivyitunganira voilà ariko hanonzo buriya jewe nasanze buriya ishiramwe ry'umupira w'amaguru rifise akazi kanini ibaze mu vyo bakora bahera mu kugurira amamayo imigwi ivyo bintu naho byakabaye ku isi nta rindi ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi na rimwe ribikora uko none nturabona ko buri champion y'igomba itangure habaho ibikorwa byo gutanga ibikoresho ku migwi yo muri première division deuxième division abigeme muri ivyo bikoresho rero harimwo amamayo enejo bundi mu bigeme warabonye yuko babanje gutanga kugira ico gikorwa baratanga amamayo ku migwi novuga bagiye gukoresha ariko ndiko nakubwira urumva uwo muzigo FF bifise urumva uwo muzigo nakazi ariko je nibaza yuko biba birimwo no mu mabije novuga FF novuga iplanifya ni sawa n'amabije mugabo amabije ajanye n'igikorwa nivyo birava ko kubera aho umupira wacu n'amaklebe haratarishikana erega ivyo byose niyo hava ngo kumwe na ekipi bayi ya mbere wumva ngo yagiye hanze iri higwitike na leta ivyo byose bikogwa ngahi wacu ntandi hano biba Yanga igiye muri kafu nirihigwa na leta federation nta kuboko bashiramo federation sinzi ku ruhande rwa federation ko bimeze muga leta urumva ndavuga ministeri ya sport ministeri aho bamaze gutera imbere ngo izo za ntuzenya za zesco hariya muri za ntabwo ukuboko kwa leta kuza mu vy'amaklub ariko ngaha kubera bikiri hasi n'ubundi batabikoze nta equipe nimwe yo duserukira kuko ngaha Vitalo ntiyo biyambere Alonzo ngo yisopa amatike y'indege ntibishoboka niyo mpamvu leta nk'umuvyeyi iraza igaci barihira ivyo none FFB iraza ikabarihira niki n'amamayo bakinisha umviriza ico kintu amaklube yacu ari hasi ku rwego guko batashobora no kwigurira amamayo bakoresha boyagura mugabo ivyo FFB iba isaba donc bihoraho umwaka wose ihitamwe kubyikorera mu kibanza cabo hako babareka ngo babikore uko yo itabikoze ariko urumva bagiye kubaronsa uburyo bavyitunganize kuko basanze ngo nubwo babe bakorera bama basanga haragahaze kandi nivyo Alonzo wewe ndagutumye kuja kungurira ishati biragoye ko ndayishimije na kwijana n'imiburi tujane uitwe ngo wantoje mugaje mfata ingingo yanyu iyo umuntu rero muhitiyemwe ikintu hama hari akantu usanga utakoze uko yawe wategezwe ukamukorera ijana kwijana ivyo rero ni bimwe turaza turaraba ibindi vyagiye biravugwa canca tuzobigaruka ko makuru yacu yo ku munsi wejo ariko ico ni kimwe mu bimaze kuhavugirwa nabonye ari conference de presse iri live ku rubuga rwa Facebook urumva iyindi nkuru nshasha umuntu atokwirengagiza atagihindutse ngo intamba mu rugamba zizokina urukino rwa kivandimwe na Algeria mu kwezi kwa mbere igenekezo ryacinda umva ko ari vuba cyane ni vuba Algeria igiye kuba novuga yiteguriye bazaba bariko bitegura kandi bazaba bariko bitegura kandi urumva ukuntu FFB bayabaye sharp nga Algeria bagiye kuba bamara iminsi novuga itari mike mu gihugu ca Togo no bagiye kuba bagira ikambi y'imyemenyerezo mbere yuko binjira novuga muri Côte d'Ivoire mu ntumbero kumenyera ikirere cyo muri Côte d'Ivoire kuko Togo na Côte d'Ivoire ni bihugu vyegeranye cyane rero muri ico gihe muri iyo minsi novuga bazoba ari ngaha muri gihugu ca Togo bafise inkino zibiri za kivandimwe bazohakina novuga n'igihugu ca Togo nyene ariko bazohakina kandi n'igihugu no mu gwacu serukira gihugu intamba mu rugamba ni inkuru je natanguye novuga kubona isirikira hirya yejo ariko ukabona neza yuko kuyemeza canke kuvyemeza byari bigoye cyane kuko warabona ko source yari igoye
kuboneka ariko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Algeria babicishije no ku rugo rwabo uri officiel muri kuri site web ya iyi information barayitangajije iyi nkuru barayishizeko ariko noneho biciye biba n'akaryo keza no vuga ko kuyemeza kuko itanzwe n'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru cyane hano iwacu mu Burundi Alexandre Muyenga kandi ufatiye ku gihe bisigaje ubona ko ari inkuru ishobora kuba atakizohinduka nyimbo no munsi tariki 19 nta no kwezi gusigayemwo ashobora gutanga iyo nkuru bivuze yuko ahanini ataco bitazohinduka kazobona rero yuko yazohari igenekerezo rya 9 yive igenekerezo rya 9 kwezi kwa mbere hariya mu gihugu ca Togo niho hazobera urwo rukino Lomé mu gisagara ca Lomé muri Togo rero urumva ko ari akaryo keza cyane gusubira no vuga kuronka match ya kivandimwe mu kwezi kwa gatandatu nyino zizoba zigarutse no vuga zo kurondera qualification ya mondial urumva ko biba ari vyiza cyane gose kubona equipe no vuga serukira gihugu ikomeza no vuga iri mu bikogwa iri en activité donc nuko kuko turavuga rero cerekeye amaklebe usanga yifasha ikintu gito cyane Alonzo ari ikintu FFB ikwiye gukora igashiraho nk'umurongo ngenderwako utikimeze gute ubwo Alonzo ubwo buryo ishira mu bintu imigwi yari kwiye kuba yikorera burya Alonzo nta politike yo kuyigwa yuko imigwi ahubwo ni bimwe twamatuvuga imisi yose bo batunganiriza source y'amafaranga afaditse parsezo ku buryo imigwi itangura kuzirike muri ya bimwe mu bibazo ibaze club ikigurirwa mayo yo nibaza yuko ari yo nzira na FFB nibaza ko ari yo nzira no vuga iri ni hakuye kuba politike y'ubu buryo kuko bo baba bwinshi butegezwa kuba ari bwinshi ibaze nka leta itanga amafaranga ku migwi ibiri igenda buri gihe buriya ni hakuye kuba intunganyo nziza ituma championnat iproduise donc muri championnat niyo migwi ishobora kuronka amafaranga yo kwitunganiriza ibintu nkuko ahandi bikogwa nkuko ariko uravuga mu ntango za championnat muri Tanzania nzokumva ngo TFF ngo rikira koranya za Yanga ngo bagaburiye amamaye cyangwa ngo ibahe imipira byo biraba kuki hatoba umurongo mwiza kuki twemera yuko iki kintu kituzingamika amaklebe yacu akazingama gose mbona harakwiye icigwa c'abantu babinonosoye babyiga neza bati championnat urazi Alonzo bakubwira ngo munsi y'imyaka ya 90 mu 1990 inyuma gusubira inyuma Premier League n'umupira ku isi yari nka hobby byari nk'ibintu byo kwiryohera ahubwo mu Bwongereza iyo byatanguriye baricara baravuga bati tugomba twige uburyo football iba business ariko Alonzo handi ko biba bikanafata umurongo neza ubwo ntiyakwiye abahinga nyimba hano iwacu peut-être tutazi umurongo twobikora ko ntiyakwiye ko nka FFB canke ministere ya sport yikora ku bantu bamaze kuba ico kintu baramaze kugisha barakimetrije kuko guhera muri Afrika gushika Buraya turazi ibihugu ivyo bibazo byose babikemuye baramenya bati champion iraba kandi muri championnat yacu habamwe amafaranga nganuku ariko twabigenjeje kunuku n'umurongo ngenderwa ko ni kintu gishigwaho ni politique ni systeme ni strategy
zishigwaho gusa hanyuma zikigwa neza kumbure nayo mafaranga akaja mu kwiga ubwo buryo ariko ku buryo n'imiburiburi uvuga uti mu kiringo kanaka mu myaka itanu urabona nk'ubu Alonso twebwe ikibazo dufise tuba tuvuga ibibazo biri muri Primus League mugabo nta n'umuntu akubwira ati ibibazo turiko tubitorera inyishu uku turafise icizere ko mu myaka itanu tuzoba twavuye tuzoba tugeza nuno musi urabona ibibazo bihari pa raporo yuko tubona ibintu ubona ko no mu myaka itanu bizoba bikimeze uko harakwiye atagikozwe ahubwo harakwiye kuraba ikintu gikwiye gukogwa ku buryo tuvuga tuti nawe no twiganzure bino bintu muri ico gihe nibaze yuko igihara ariko hari kwitura novuga ivyo bindi bihugu bimaze kugera kuri iyo ntambwe kuko bama bavuga mu Kirundi ati ubwenge burarahuga nibaza yuko hakwiye kuronderwa novuga ibihugu bimaze kuba bishika kuri iyo ntambwe bikadufasha kuri ico kintu bakaduha ivyigwa bikwiriye kugira ngo dushike kuri ico kintu natwe ariko byahandi naho cangaruka Yves nkaraba mbega ni muri football honyene novuga hoba hakiri hako gahazi oya none reka tugume muri football mugado compare n'ahandi kubera ko abandi vyateye imbere kubera ko mu myaka itanu iheze ekipe ya 10 mu Rwanda yashobora kuza kugura umukinyi yabaye meilleur joueur ngaha mu Burundi kandi nuba ariko bikimeze kubera iki tutokwiga ukuntu bihinduka yes nibaza yuko ari wo mwanya buriya nko mu Rwanda bafise systeme bariko bakoreramwo tweyonanira nagushikako ku buryo omwe du conserve abi wacu nga tubagumana nibaza yuko ari yo politike novuga ikwiye novuga gukorerwako ariko n'ubundi bica bigaruka kuri bya bindi nyene Yves uraza kubona yuko aha anye gihari ari cya kindi cyo kuvuga ati entreprise kanaka niyazigashiramwe uburyo bwayo muri no mupira w'amaguru mbega hariho politike ihari nziza ayo ma entreprise novuga yo aheza akabironka ngo nabo nyene musaruro ariko twe twarabivuze ngaha turazi yuko ngaha inge ndakubwira ikintu kimwe kuko nimba haki iki kibazo Yves nitubeshanye n'ubundi none kubura uburyo iyo wamamariza mu bake si mu Barundi n'abarundi ntibakunda umupira abarundi kugeza ubunye kuvuga ko bakunda umupira Yves bigoye gute Alonso abarundi bakunda umupira abarundi bakunda umupira ariko eske bagaragaza uburyo bwahe bwo yuko bakunda umupira ariko wowe ugomba babigaragaze gute batunganirijwe iki kugira ngo bagigaragaze Yves ntitubeshanye abarundi ntituragira kuri rwa rwego rwo gukunda umupira ku buryo none Alonso kuburyo twokwisanga turi muri politike nziza jewe ndakumva yuko ama entreprise yoshika jewe ndiko ndakumva kugeza ngaho ndakumva ariko ni giki catunganijwe batsi ngo tumenye ngo turamaze kubona abarundi bakunda mu mupira kuri uru rugero wovuga ko ruri hasi muga ni giki kimaze ko gukogwa kugira ngo tubone ko ruri hasi canke ruri hejuru kuburyo uvuga ngo naka niyashora amafaranga akagira kontra na Vitalo y'amamiliyoni anganuko arashobora kunguka canke agahomba nta na kimwe kirakogwa kugira ivyo bigaragare nta na kimwe n'ubundi reka nakubwiza ukuri Alonso iyo bakubwiye ngo ngaha hariho ubutare buba he nibo ba mwisi
mu kuzimu. None iyo utagize systeme yo kubucukura womenya ko buriyo. Bo Yves ugira ngo uratambuka ukabubona butembera hejuru y'intuzi. urazi ikintu nariko ndavuga Yves. uzukurikirane cyane gose novuga match zihurumbirwa n'abantu hano iwacu. Nizi match novuga usanga zikinwa n'imigwi novuga kumbure imaze kubifisa amazina atandukanye n'iyindi migwi. Ndavuga iyi Vitaro, iyi Bumamuru, iyi Musongati, iyi Aigle Noir, iyi Messager Ngozi. Ni kuvuga yuko izi nizo ekipe zishobora kuba zifise nka match ukabona yuko kumbure navuga muri stade habaye akamuvuma, ariko sindakubeshe Yves apare iyo migwi ndiko ndakubwira kuri stade Urunani hakaba nka match ihuza ekipe ya Masipiri na ekipe ya Dynamic. Iyo match ntabanza turiko tuja mu bintu birebire cyane. Turiko tuja mu bintu birebire. Ico wewe uvuze. Je ndiko ndavuga ico wewe uvuze. Urugeze warumbwira bari bagaragara hari. Twese turazi yuko ivyo umaze kuvuga bigaragara. Ahubwo mpaye uburyo bwiza bwo kukwishura kimwe nako ndakubwira. Nabwo hari cyakozwe. Hari cyakozwe kugira ngo tubone ko Bumamuru, Aigle Noir, Musongati, Messager Ngozi kubera iki hariho systeme yaje ivugisha. Oya Vitalo yo turazi yuko muri no misi iheze naho ivyayo byari nk'ivy'abantu. Urumva? Ahubwo mu myaka nka 10 iheze haraje politike isa no kumengo iragomba gukomeza imigwi ya ruguru. Siko bimeze? Niko bimeze. Urumva? Naho muri ico gice wowe uri kuravuga hari cyakozwe. Wewe rero niko ndakubwirana. Nyimba dukeneye kubona ko abarundi bakunda umupira canke batawukunda. Ibi bintu wabibwirwa n'abakurambere ya Alonso. Barakubwira ati ubu nta kintu kikidutuma tuja kuri stade. Niyo mpamvu hura n'umuntu nka Sadi akakubwira ukuntu byari bimeze kuri Vitalo ya kera. Cyane gose. Siko? Nukuvuga ico gihe hari cakogwa kugira ngo abantu bakurunga imbere umupira. Hari bikwiye kukogwa kugira ngo abarundi ubone yuko bakunda umupira by'ukuri. Nta kintu na kimwe gikundwa kidakundishijwe. Mugo mbwiye ngo muri rusanga abarundi ngo haraho bageze gukunda umupira. Aho sinemera. Gusa hari ivyo bataronka iyo bagiye ngo kuraba umupira. Iyo bagiye mu mastade. Urumva? None Alonso. Nyimba Primus League yose idafise umukinya ashobora kuja gukina umupira wenyene ngo abantu batume baja kuraba umupira. Kuko turazi ni buraya turazi bakubwira ngo La Liga yari bafise ngaha imyaka 15 ifise Messi na Cristiano. Ico ni kimwe mu kigira maligi. Uno munsi uragenda ukavuga uti hamwe Mbappe yova muri Ligue 1 ninde yosigara asamazwa n'ivyahari. Siko bimeze? Siko bimeze? Niko bimeze. Rero nukuvuga ngo umuntu kugiaje kuge urashobora kuraba mu Bwongereza ukavuga uti yamara nta no mustare wa hatari bifiti. Ahubwo mu stare ava mu maklebe kuko hariya hakomera maklebe kandi akabamenye. Donc bariya bamamara kubera iki kubera competition yakijya gihugu. Urumva? Imigwi yonyene iratuma uvuga uti ngaha negezwa kuja kuramara. Siko? Ivyo byose ni ibintu by'umurongo ngenderwako. Rero ndiko ndakubwira. Vyigwa nariko ndakubwira. Bigiye bigakogwa. None Alonso iyi ntamba zakinye bari abafana tubona bavuye he kw'igihugu cyose. Ariko ngaha mu Burundi urigera ubona ikintu gishira abantu mwibarabara nkiriya qualification ya kane twaronse muri 2019 ukabona ko ata muntu numwe yasigaye inyuma. Urigera ukibona ngaha mu Burundi gihuza imigwi yose y'abarundi bagahurira kuri ico kintu kimwe gusa. Ntacyo. Noneho uvuga ngo abarundi ntibakunda umupira. Ahubwo harabuze ikintu kiza gutuma amaranga mutima yabo agaragarira mu gukunda umupira. Kiretse igikorane. Naho nyagikorane n'igihuza bose ya Alonso. Cha Chris Ndikumana. Nabo bajya nuko bakoraniye muri stade. None nk'igihe turonka qualification ya kane. Abari mu mabarabara iyo uvuga ngo bakoranirize. Abari ruguru hagati. Iyo uvuga ngo bakoranize hamwe wari kuronka ubashira. Uribuka match twigeze gutsinda muri Shane muri 2014 muri South Africa nyemba twatsinze nde. Umengo ni Lucho yaratsinze igitsindo nyemba tari ya Min Seleman. Ya Min Seleman.
uribuka abantu barirutse mu ibarabara baragira je rero iyi football yacu surtout nka championnat nka ligue je ndayibona nk'ubutare butaraba exploiter urumva nk'ubutare butaracu kugwa nayo kuvuga ngo abarundi ntibakunda umupira je ndabona abarundi bakunda umupira hari bikwiye gukogwa urumva vyotuma iyo migwiro nk'ubwo buryo itera imbere nk'uko ahandi bimeze ariko kandi n'amasosiyete akaza agasinya amamiliyaridi n'amamiliyaridi kandi nayo ntahombe oya je nariko mvuga ico kintu yive mfatiye nk'akaroro novuga no mu gihugu ca Tanzania bakubwira yuko iyo nka Yanga ifise match ntabwo novuga mu ibera Dar es Salaam gusa no mu gihugu hagati urumva no mu gihugu hagati urabona yuko hari ikintu kiza gukoreka après midi donc uraza kubona yuko urabiragaragara neza yuko ukihashika uri n'umushitsi urabona novuga mu bigaragaza ko nta gisigara inyuma voilà twe tugira imana imwe ngaha mu Burundi Alonzo mu myaka 15 iheze warashobora kurondera ahantu wumviriza siporo ugasanga ni kunsamirize nka 3 zonyene siko bimeze naho nyene isaha imwe uribuka mu myaka nka 15 iheze twumviriza sport isaha imwe naho nyene vendredi ahandi land nk'iyi minota 30 tumaze tuvuga kuri iyi football yacu kukwiye kumera nibibazo ifise ntivyabaho nta deba yabaho umuntu yaza afise amakuru yateguye indwi yose akakubwira resultat akakubwira ukuntu urumva no mu kiganiro wasanga habarizwa yo mu journalist umwe siko kiganiro kimwe vendredi ikindi land aho tugeze no munsi tugira avantage yuko dufise amaradi yarenga nka 200 avuga sport imisi yose urumva ico ngo vyo kugarukako ni giki ibi byose turiko turavuga ntibishobora kubaho hatabaye ikintu citwa mediatisation urumva kuko no muri Tanzania Yanga na Simba iza kugira ziza gukina bishushwa niki si ibinyamakuru none nigihe tugezemwe ni nigihe c'ama réseaux sociaux ku buryo n'imbuga za Facebook za Instagram za Twitter hose ibintu bishobora gucapa ibyo byose bivana naho woba wateruye ikintu ukagishira ku rwego guko bikomera kuri ubwo rwego turiko twabivugako Alonzo ushobora kuba ufise akabare urumva ushobora kuba ufise akabare Peut-être kabaye k'intebe za plastique zitarenga 200 dufate nk'ariya kwa Clement ku Mukaratusi sawa ariko ugahitamwe kuvuga hajya kwa Clement ngomba ndahabomore ndashire salle de réception ndahubake piscine ndahashire na hotel y'akataraboneka iyo niki ni investissement ushizemwe uburyo kano kabare karaba VIP kano kabare karaza kwinjiza amafaranga twese turabize Alonzo ko Primus Black unywereye kwa Clement si unywerera ahantu hari piscine no kubigura ntubigura kumwe byose niki ni investissement mugabo niki iyo ayo mafaranga ubushizemwe abagamije hajya ahantu canke kijya kintu kugikuza ntushobora gukuza ikintu utagishiramwe amafaranga ntikiba mu buryo biragoye ntibikunda urumva umukinyi wa Vitalo ni yatangura kugira abakinyi bose usanga umukinyi noneho mu vyahembwa n'ivyo akora mu mupira arashobora kugira mu kamodoka tuzotanga tubamenya amazina ariko no musi umufana wa Vitalo arashobora kumubwira ati mbwira abakinyi 5 bande canke mbwira abakinyi 11 yatangwa muri Aigle Noir ntakubwire numwe ico kintu urazi ko gifitanye isano novuga wanashima reka tubifatanye n'ivyo muri basketball igihe equipe y'urunani yatangura gushiramwe uburyo none ajya muri basket avahe alo nakwereke igihe
buri mukinyi wese novuga wa basketball yitwara neza buri kwezi bakaca bamuha imodoka twese nitwabona yuko urunana ariyo ekipe novuga hano mu karere kugezweho ekipe igezweho novuga mu karere nitwabona ko ari urunani abakinyi ntibamenyekanye niho twatanguye kubona novuga amabanki aza gushiramwe uburyo muri muri ekipe y'urunani urumva ekipe ntizatanguye novuga gusohoka zija muri bare zitwara neza nako muri road bar zitwara neza uno munsi ni yagitano kuririmba ko ivyo bashoyemo biriko biragaruka imwaka wa mbere ntibagaruke ku muryango wa bar uwa kabiri ku muryango wa bar uno mwaka Dinamo nishitse muri bar ariko ivyo byose nuko hashizwemo uburyo butari buki urumva hashizwemo uburyo butari buki uno munsi ugiye kuraba novuga isanamu cyangwa ishusho ya basketball hani wacu mu Burundi surtout novuga ligi ubugishigwamwo n'uburyo novuga bafatanya bikorwa novuga baheza bakabikuramwo akarusho ni bintu atamuntu numwe novuga yo bigaya football ni business kandi umutahe wa mbere dufise nuko abarundi bakunda umupira kandi byose ivyo by'amafaranga none Alonzo hari gikorerwa ku butaka bw'u Burundi kitaziga inyungu mu barundi ntacyo hera kuri societe zose nivyo bakora zituma tumanaka amakuru zituma tumanaka amakuru zibikora ibinyobwa zibikora ibifungurwa ibintu byose zizeye inyungu muke sukari ibintu biba consommer n'abanyagihugu n'abarundi ni kibanza gito duha umupira w'amaguru n'uyu bundi abarundi baragize barakunda umupira cyane barashobora kugira mwiza ivyo byuko Alonzo amurundi umukinyo umwana w'umurundi yumva ko atera imbere ari uko abanje gusohoka Burundi arashobora gutera imbere akikinano ngaha izo opportunity ngazira hari nuko zitari yumbigwako je ndashimira cyane ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi vraiment aho bikigeze ntaco badakora kuko bisanga no mu byo batari bakuye gukora ivyo byo kugura mamayo ivyo kwisi naho byakabaye hari abantu bazi yuko bitanabaho baguriye amaklebe bakabagura amabotine bakabaha imipira noneho bakanabarihira n'itike yuko ugenda gukina muri muntuze muri Afrika waruzi yuko leta ibarihiye bariyo iriye nka Bumamuru ikagenda igashikana mu matsinda ari amafaranga binjitse leta tacibi ibibaza ko acaba yande aya maklebe nico kicambe kikugaragariza yuko leta abarakigora ikotse iba yabaye umuvyeyi nyene urumva ariko kugira ngo ivyo bintu tubiveko n'uyo muzigo uve kuri leta harakwiye politike igirante yiga neza uburyo football itera imbere hari bibaye hari byinjijwe by'imitahe kuko ahantu hose umupira ugira utera imbere habaye gushiramwe imitahe ndakubwiye mu Bwongereza iriya Premier League kugitangwe kwinjiza ari amafaranga baricaye bavuga tugomba tukigire business kino kintu icambere bakoreye mediatisation guhatarisha ririya higanwa ryabo uno munsi umukinyi Alonzo akina muri Premier League twese tucatomumenya Rodri ataraza mu Bwongereza wari umuzi akiri muri Atletico Madrid twamubona rimwe muri Champions League nguyo uwitwa Haaland yari mu kubamara akina muri Dortmund muga nta muntu yaraba match ziwe nka nizine za Dortmund siko gushikaze mu Bwongereza doge bariya hari uko batunganije ibintu barabimediatiza kubugi vyabo birakomeye ubu umukinyi akina muri Premier League akina muri Tottenham akina muri Arsenal akina muri City akina muri Manchester United muri Liverpool muri Chelsea muri Aston Villa tugombe twongera umwana muri Newcastle umuntu abatamuzi n'umuntu atazi na kimwe mu mupira w'amaguru siko bimeze niko bimeze no munsi nakubwiye dufise amaradio arenga 200 avuga umupira avuga iki avuga sport amasaha menshi kubera kwa mbere gushaka kwa gatanu noneho no muri weekend bakagaruka
ivyo byose ndiko ndakubwira hagiyemwe ivyo bintu byose ivyo byose umurongo ngenderwa ko kuvuga ngo umupira byatunganijwe ku hamwe uvuga iti ebana umupira wacu rero kugira ngo ushike utera imbere imigwi itera imbere byose bitera imbere ico gicapo turagifise tudatwakibonye nta difference baho Alonzo kera abantu mu kubaka inzu byo bubaka ivyo biyumvire wapfa kuba ufise amatafari waronse iyo sima yawe ufise umusenyi uvyubaka wari ubusigaye ngo nsigaye kumenya ko ivyo mfise n'ikibanza mfise bikwiranye n'inzu y'ivyumba bibiri n'inzu y'ivyumba bitatu byaba bihetse ariko no munsi ya Alonzo ivyo ntibikwiye ukeneye umuntu aguha igicapo niho isi igeze ibintu byose bikogwa plan ihari uno munsi by'ukuri plan ya development ya championnat yacu iriho niyari ibi byo turimwo birashimishije nyimba bidashimishije turi bubivemwo bimeze gute iyo plan y'ukuntu tubisohokamwo itunganije gute ico nico kibuze uno munsi umuntu wese mu kubaka inzu abategezwa kugiranije niyamubwira ati hariyo noneho nabantu bajerwe gucapa architect niko babi batubaka muga baraguye igicapo c'inzu ikunze kubakiye siko bimeze nta nzu nimwe kibaho yubaka itabanje kugira igicapo izo ninzu akorera na karore ndiko ndakubwira ko mu zindi domaine zose umva bitoroshe none biroroshe cyane ubwo dufise henshi twona birabira dufise henshi twona birabira ko wanashima nitwona jana no kure ni kubabanyi bacu nko muri Tanzania très avancé Tanzania bobera karorero no munyakenya no muganda no bamaze kugera ahantu kabisa ahantu kure cyane kucerekeye citwa champion equipe nationale izokomera ari uko ikoroye banyange izanye bande mugabo ngahi wacu kuko ngaha kugira ngo intamba mu rugamba turazihurumbi mugazikina kangahe nagaki none habayo politique ituma barundi bahurumbira championnat nka kujya barumbirana kubera ko bayiraba imisi yose chaque weekend aho kwero uzombwira ngo abarundi niba bosigara inyuma uranga muri Premier League iyo City iyo Liverpool yakinye na Manchester indwi kurikira Liverpool ikina na Arsenal indwi yaheruka ugasanga City yaheruka gukina nande na Aston Villa Aston Villa yakina na Arsenal no kuvuga boba bafise opportunity kuko bafise imigwi ikomeye myinshi nibashaka kumara ukwezi atafishi imwe ivuga ku isi iri kirabamo ibintu nk'ivyo nivyo bikuye kubakwa tutaronse derby imwe uvuga uti irakinwa ibe ku rwego rw'uko tuba tuyirindiranye gishika nk'uko abarundi barindiranye gishika match ya Cameroon na n'intamba aho kweri tuzoba hari kintu tutarashikako ibaze rero nka match nk'izo tufise nka zitanu muri championnat yacu lega yose nuko turwo tuja kure no mu myaka iheze byari bihari uru rugezo novuga turiko turavuga ngaha anye uretse novuga yuko ubwo buryo bwaboneka novuga butari buhari bwo ko investisa amwe novuga muri no mupira ariko twari turi ku rwego rwiza ko kubona amamaci nkangahe ku muri championnat akomakome si imyaka ya kera nigiye gusa twari dufise Vitalo ufise Interstar ukagira Lydia Lidike ukagira Musongati Olympic Star Unité ukagira izi Atletico ngaha ibujumbura setonga ibujumbura urumva nawe warashobora Academy Cite warashobora kuronka za Flamengo warashobora kuronka Kamenge urumva jemuze ngo umuntu ashobora gutanga yumvise ngo turaziga match muri champion ngo ishobora kuba ku rwego rwo tuyirindane gishaka nka nyimwe y'intamba na Cameroon umuntu akabona mvuze ibintu bidashoboka ariko muri Tanzania Taifa Stars kugira ngo izogukinire match isumba iya Yanga na Simba ni ikintu kidashoboka ntibikunda uzomenyuze Taifa Stars yujuje hajya kuri ntuzi
kuri Mukapa stadium ntishobora kuzuza ushaka kuzuza kubera iki ibya equipe nationale byabo siwo munezero wabo Alonso Kane ya 2019 yabaye Jenibere South Africa match zose za Kane ya South Africa meme n'umunsi bakuramwe Egypt ari yorganize nta kintu na kimwe cyakwereka ko South Africa yakinye no babazi vya equipe nationale ariko hariyo match y'uwitwa ngo Orlando Pirates na Kaizer Chiefs utashoboye kuyirabo bona ka radio kameze uko ni match bayatigishije gose cyane none hakazamwo Mamelodi Mamelodi yajya ni nshasha mugabo nayo ikina nizo kubera ubu izibangamira cyane naho nye baba bafise afishe kabisa irengmere urumva ibyo byose ndiko ndakubwira bitegezwa kujana nuko dutegezwa kugira umwe nka televiziyo ngaha yerekana match za Premier League ibyo byose biri mu bintu byo kundisha abantu cyane umupira urumva kibi kintu gihatarishijwe umunyarwanda yamyatubaza ngo kwamamaze bame ngo guhayanisha bisigura iki urumva umupira bawuhatarishe ku buryo hamwe nk'ibujumbura umuntu avuga ati sinzi kumaze kubona ko hariyo nka event meshobora kuba abantu bose bakabwirana ati we nyimba utagiye muri biriya bintu nturi umunyamuci umupira tuwushire kuri urwo rwego ibi bintu abantu bivuga ngo aba nta mupira uriyo ariko umupira ugaruka ku rwego guko ntiwagiye kuri umupira nturi umunyamuji nta makuru ufise ikivugwa ibujumbura cyangwa ikivuga mu Burundi ntacuze ni orange inamba mu rugame cyage nkunda kugaruka kuri kiyagiye bakuramwo gaba umuntu yashaka kubona abantu bariko bayaryoherwa atazi ibyabaye bamubona gute bavuga uba mwisi meze gute wewe kubera iki to transform iyo shusho muri Premier League kubera ko bidashoboka kidashoboka birashoboka naho byogira aho byankiye mugabo byoba bifise aho byageze tuvuze byinshi kandi byiza nibaza yuko byari binakwiye hari umuntu yitwa Audace ndanamuramutsa avuze ati urazi tugeze ati nibaza yuko kubwanje biva kubera ko mu Burundi bakinira intica ntikize nivyo nayo mpamvu twashimikiye ku hantu kuri politike y'amafaranga yuzanana kuko ibintu byose bikomezwa niki nuko habaye ko investisa ati ayo mafaranga batanga mu bijanye na equipment nibayashira mu bushimwe baha abatwaye ibikombe nibayashire mu bushimwe bw'abatwaye ibikombe numva izo bije nico ni ikintu cyiza nibashire mu bushimwe bw'abatwaye igikombe hamiyo migwi ironkereyo novuga ubwo buryo bwo kwitunganya wanashima jewe ico twayiko turaganira kirenze nico politike yuko haboneka amafaranga yinjira ahubwo ugacutunganya byose niyinjiramwe ko ganga agenda apfe agire aherere azimanganire ahubwo iyo investissement ize mu kuvuga ngo ligi yacu izoba yamamajwe gute urumva nyimba twe tuba turiko turavuga Premier League ukaza wumva umuntu ariko tubaze vya Chelsea tutangure duhindura ivyo bintu muri media zacu n'abantu batangure babone yuko icukumva bwa mbere ari cyahe ari cyo ngaha birashoboka birakunda urumva ati urazi nk'ubu ngo akarorero football yacu igeze ahantu uwa mbere atwara nk'imiliyoni 200 uwa kabiri agatwara imiliyoni 100 uwa gatatu agatwara imiliyoni 50 uraza ahantu byokomerera kwanza mu miliyoni 200 nta ekipe yo mu Rwanda iri buze ngo igukuremwo meyereje wawe nibikunda uraza kuronka y'umuronka uraza kuronka nayo umwongerera wewe uraza na kuronka nubwo buryo bwo kugenda ahubwo muri ayo mashampiyona yandi gukura mu mukinyi kuko uzi neza yuko combiedo uzi neza yuko ni wagenda ukinvestisa kuri abo bakinyi ukura ngaho hanze nubundi mu mwaka ukurikira uraza kuronka izo miliyoni 200 iyindi avantage tuzocutugira ibi byuko umukinyi nka Tala nka Abedi ava mu Burundi ukaza wagiye mu Rwanda
ntabwo byo babigishoboka ntabwo byo babigishoboka nukuvuga swat club yiwe ngaha iramugarda swat anasohotse agenda ahantu hafaditse hafaditse ku rundi rwego hariyo tarajem nemeza ko zihombera mu Rwanda cyane ziba zigiye muga za Merita kuja handi kure cyane muga bagiye kukumengo niho hashoboka niho habanje kuboneka kandi Eka turabe gusa muri ntuze gusa ivyo nivyo twipfuriza ligi yacu kandi baza ko ari byo biraje ishinga abashobora kugira ico babikoze ko bose ngaha iwacu mu Burundi. Reka tuce mu bihayaranishwa gato ya Alonso tuce tugaruka tugaruka dusoma ubutumwa twongera tunugura n'umurongo wa telefone nk'umuntu minota mikeyi mbere yuko tujya mu bindi